Kuvejo leta y'u Burundi yari mu mwiherero urongowe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ejo hari hatumiwe abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bunyuranye cyane cyane abadirecteur generaux abayobozi abakonseye bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu biro vy'ivyegera vy'umukuru w'igihugu kugira ngo barabire hamwe ingene bashize mu ngiro ivyari vyapfunditswe mu mwiherero wabaye mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Uyu munsi rero umwiherero wabandanije ku buryo bahavuye mbere bashika no buguha amanota ubushikiranganje bumwe bwose baravye ingene bwagiye barangura imirimo bwari bwishinze. Uyu munsi rero igikorwa ca leta y'u Burundi cyose hamwe carose amanota atari make. Bahaye igikorwa cakozwe uyu mwaka amanota 86 n'ibice 24 kwijana. Ni bice rero bishimishije ku buryo rero abashikiranganje bari bahari bose bagiye kandi bajanye ingoga zo gusubira gukora bivuye inyuma kugira ngo abarundi n'u Burundi batera imbere. Hatanzwe n'izindi mpanuro mu guheraheza umukuru w'igihugu yahaye impanuro abashikiranganje umwe wese mu byo ajejwe na cane hariho ibintu bashimikiyeko umukuru w'igihugu yashimikiyeko vyerekeye nk'abantu b'abakozi basa n'abantu bagarariza ababategeka babatwara. Ivyo bintu umukuru w'igihugu yasavye yuko bitobandanya bivugwa mu bushikiranganje yuko umukozi wese agararije umutwara uyo muntu adakwiye kuba umukozi wa leta. Hariho n'ikindi citwararitswe kizokwitwarikwa cyane mu mwaka uza ikicerekeye icokorwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika gikingigwe. Hariho n'izindi ngingo zizofatwa kugira ngo batuze ubusuma mu buzi bwa leta no mu bindi bisata byose binyuranye vy'igihugu. Hariho rero n'izindi ngingo nyene zafashwe n'izindi mpanuro zatanzwe kugira ngo ibikorwa bibandanye neza kandi bose bakore bashize hamwe ku buryo twabona yuko igihugu kiriko kiratera kije imbere. Ivyo nivyo byashizweko uyu munsi.